twakoze batubwira yuko Imana ishobora kutwemera ko ibikorwa byiza dukora ariko nafite ikibazo gihambaye kijanye n'ubugingo budashira n'umuriro udahera hanyuma bakavuga yuko umuntu ashobora kuja mu ijuru aho umuntu yitondera ivyagezwe niravye mu buzima bwanje bwa misi yose n'amasaha ntashobora gushitsa ivyagezwe muri ico gihe nagize ico kibazo imyaka myinshi igihe kimwe mwana n'umujene w'umusore hanyuma tuwe turayaga ambwiye ubutumwa bwiza aho hari hehe hari i Bujumbura mu Kinanira ambwiye ubutumwa bwiza rero numva mu by'akarambwira hamwe nyinshi y'ikibazo narimanye imyaka miremire ibijyanye no kumene umuntu ashobora gukizwa akaja mu ijuru rero ico gihe niho naciye nkizwa nubwo naririmba indirimbo z'isi nazimba nk'umwana muto mwasi nazimba mu buryo bwo gusohora indirimbo ariko bwari bw'abuzima abandi bose usanga bari mu turirimbo kwinezereza ndamukunda 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 Yesu wanje ndamushima 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 umwami wanje kubw'ubu. Reka tubaramutse mwebwe mwese bakunzi ba PITV aho muri hose kwisi abari mu Burundi abari muri Afrika abari ku mugabane wa Buraya Amerika Aziya ndetse n'ahandi hose turabaramutsa tunabashimira cyane ukuntu mubandanye mutwitwararika uko buke uko bwije mu gukunda ibiganiro byacu no kubisangiza n'abandi kugira ngo bashobore kunguka byinshi mu iterambere ry'ugwaruka hano mu Burundi nkuko twama tubigenza mu guteza imbere impano z'ugwaruka nkuko rero mubibona uyu munsi twagendewe n'umushitsi umusore muramubona yuko ameze neza cyane uwo nawe se wundi yitwa Jonas Hatungimana akaba asanzwe rero ari umuririmbyi mwibuke ko yuko tubazanira abaririmbyi haba abaririmba gospel indirimbo zihimbaza Imana na profane canke indirimbo zijanye n'isi ariko mu kuteza imbere impano zinyegeje mu gwaruka uyu rero akaba asanzwe ari umuririmbyi wa gospel ikirenze kuri ico naho akaba asanzwe ari muvuga butumwa akaba ari umumenyesha Imana mu yandi majambo rero aherutse gusohora indirimbo yitwa Urukundo kandi akaba ari numwe mu bagize ishirahamwe ryitwa World Evangelization in Our Days rero mukanya turaza guca hirya no hino kugira ngo tumenye ibijanye n'indirimbo yiwe hamwe n'uwo mugwi arongoye rero ntabicishije amajambo reka ndamuramutse na mahoro umeze neza namahoro tumeze neza turaguhaye ikaze muri PITV murakoze cyane kumbure namaze kuvuga umwidondoro wawe ariko kumbure hoba hariho nibindi abantu baba bakeneye kumenya birenze ivyo wo twibutsa muri make abo muri bo neza neza nitwa Jonas Hatungimana hano bayita Jonas Praise Hatungimana ku mazo sosiyo hama ndumuvuga butumwa nijo bikwa vya mesi yose bimbiramwo kuva kwa mbaze kwa Mungu ikwa canje ndumuvuga butumwa hama sanze ndi n'umuririmbyi aba kandi ndi numwe mu barongoye ishirahamwe ryitwa butumwa kw'isi misi yacu World Evangelization turamukije abakunzi b'inambonesha kure mwese Imana ibahezagire ego cyane Jonas uravuze yuko usanzwe uri umuririmbyi mu gutazira Imana ukaba n'umuvuga butumwa kumbure urigisha ijambo ry'Imana kujya tubona abamenyesha Imana babikora kuba uririmba ukongera ukabifatanya no kuvuga ubutumwa byakugendeye gute byakujemo gute nkiri umwana muto cyane gose imbere yuko umwana umwami Yesu mu buzima bwanje ndibuka yuko nakunda kugenda gucunga umuceri hama ndiko ndatera utunyoni nakunda kwisana ndiko ndaririmba utuyimbo tw'isi sinaye bwanakizwe hanyuma maze gukizwa narumvise ubutumwa bwiza bw'uko dukizwa ahubwo ubundi tugasinanishizwa no kwizera inyuma yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanje niho naciye nyene nkunda kubona nandika indirimbo nazandika ntaraba n'umuririmbyi wo muri kohale nk'uko abandi babigira rero igikora cyane natanga gukora inyuma yo guhana umwami Yesu kwari kuvuga ubutumwa bwiza ariko inyuma yaho mpumeke n'ubwo butumwa bwiza nyene nashoboye gutangura kwandika indirimbo kumbere ukiri ngaho uravuze yuko watanguye ibyo bikorwa ukiri muto wo twibutsa hariho mu mwaka wa ryari hari kera cyane gose kuko nari mfise imyaka 10
wibuka umwaka nibuka umwaka nafise imyaka 10 imyaka 11 nari muto cyane. uvuze yuko ubwa mbere warimba indirimbo z'isi ico gihe kugira ngo wakire umwami n'umukiza wawe byakujemwe gute byagenze gute tubwire mu ncamake nk'intahe gato. Navukiye mu muryango w'abagatolika hanyuma twakuze batubwira yuko Imana ishobora kutwemera ko ibikorwa byiza dukora ariko nafise ikibazo gihambaye kijanye n'ubugingo budashira n'umuriro udahera. Hanyuma bakavuga yuko umuntu ashobora kuja mu ijuru aho umuntu yitondera ivyagezwe niravye mu buzima bwanje bwa misi yose n'amasaha ntashobora gushitsa ivyagezwe. Muri ico gihe nagize ico kibazo imyaka myinshi, igihe kimwe mpura n'umujene w'umusore hanyuma tuwe turayaga ambwira ubutumwa bwiza. Aho hari hehe? Hari i Bujumbura mu Kinanira. Ambwiye ubutumwa bwiza rero numva mu byaka arambwira hamwe nyinshi ikibazo narimanye imyaka miremire ibijanye no kumene umuntu ashobora gukizwa akaja mu ijuru. Rero ico gihe niho naciye nkizwa nuwe naririmba indirimbo z'isi nazimba nk'umwana muto mwasi nazimba mu buryo bwo gusohora indirimbo ariko bwa buzima abandi bose usanga bari mu turirimbo kwinezereza. Yeah. Ubu rero haciye imyaka ingahe utanguye ibikorwa byo gukorera Imana? Ibikorwa byo gukorera Imana nakijwe 2009 kuva ico gihe maze kwaka Yesu mwami n'umukiza niho naciye mba umwanya wo kuregwa mba ku birenge byonyine nambwiye ubutumwa arantegura hanyuma nyuma yo kuntegura yaranyigishe n'ingenshi bananje kubwira ubutumwa bwiza abandi. Ni ukuvuga ubu ariko haraca imyaka 12 niho ndakora ico gikorwa cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Ico gikorwa rero umaze kugitangura kugira ngo wiyumvire kuririmba uhimbaza Imana utazira Imana mu gihe ubwa mbere wasa nk'uririmba indirimbo zisa ariko ari mu kwinezereza byagenze gute? Umuntu yambwiye ubutumwa asanzwe amuririmbyi asanzwe kandi amuvuga ubutumwa. Rero bimwe mu byo namwigiye ko kwari kuririmba imisi yose tuyo turasenga twafata umwanya wo kuririmba na nyene ubwiwe umwanya muniniya yabaye karirimba ikindi yarakunda indirimbo za Hillsong. Rero kubera ko umwanya muniniya ari indirimbo twaraba nama nisanga ndiko ndabikunda cyane. Ikindi naco ndibuka antumira ngende muri conference n'inyigisho zo guhimbaza ngo utazira hama ico gihe higishe ba Ponere ba Fabrice n'abandi na ba David sinayebwa menye cyane cyo guhimbaza ngo utazira mugabo ukuntu navyinjiyemo niko inyota yagiye iraduga muri jewe kandi numva ndabikunze gusumba uko ntari ndabikunda bwa mbere. Ngaho urumvise yuko ugize inyota yo kuririmba uba waragiye mu migwi y'abaririmbyi ivyo twa kwita amakorale? Ya imbere yuko ninjira muri kohari y'ishengero nsengeramwo nabanje kwinjira muri groupe isanzwe y'abantu baririmba. Usibye gusa navyinjiyemo nyene ntabiha umwanya canke ngo ndabishemwo ingufu nkuko abandi babikora ariko nabibaye mu gihe kitari gito nk'imyaka 2 mugabo novuga yuko nagiye kubiha agace nyuma y'imyaka 2 maze kwinjira mu ishengero sanze nsengeramo. Yeah. Ego kuri YouTube rero tuhebutse kubona indirimbo yitwa Urukundo waririmbye ariko ntabwo iraje mu masanamu nkayo dusanzwe tumenyereye. Wayise Urukundo niyo ndirimbo ya mbere umaze gushira ku mugaragaro canke hariho izindi ziri nyuma? Ego cyane indirimbo Urukundo ni indirimbo ya mbere iri mu ndimbo zindi zimaze kwandikwa kandi zimwe ziko zirakogwa. Sindagera ku rwego rw'abashobora gukora amasanamu yazo ariko nabaye ndabikwa mu buryo nyine buciritse busanzwe mugabo twitegura gukora ibirushije kuba byiza mu gihe kiri imbere. Rero indirimbo Urukundo ni indirimbo ya mbere isohotse itangura izindi zose. Kumbure Jonas wanatubwiye byinshi cyane bariko baradukurikira bafise inyota yo kumva uri kurabacishirizaho gato kuri iyo ndirimbo kugira ngo nabo bashobore kuryoherwa byo kunda. Murakoze cyane. Ndamukunda, ndamukunda, ndamukunda Yesu wanje, ndamushima, ndamushima, ndamushima umwami wanje, kubw'ubuntu n'imbabazi yanyeretse i Kaluvari ku musaraba.
urakoze cyane. Tugarutse kuri iyo ndirimbo rero kuri YouTube twarabonye yuko icyo twakwita subtitles ajya amajambo basigura mu zindi ndimi turabonye mu icongereza n'icyesipanyol. Kubera iki wahisemo gushyiramo icyesipanyol? Okay, cyatumye nshima gushyiramo icyesipanyol nsanzwe ndi mu ishyirahamwe ryitwa World Evangelization, harimo abigisha batandukanye muri Afrika, muri Aziya, muri Europe, Latin America n'ibihugu vya Amerika n'abandi. Rero kubera ko indirimbo twandika canke tuyo turashira ku mugaragaro ni indirimbo nkunda kwita indirimbo zi inspiré par l'évangile de la Bible, indirimbo twandika duhumekewe n'ubutumwa bwiza bwa Bibiliya. Rero izo ndirimbo twashimye ahito twanditse mu zindi ndimi ariko zitange ziri mu rurimi rw'ikirundi, rero kugira ngo dusange uko kwizera n'abandi batavuga ikirundi twashoboye gushiraho amajambo ashobora gufasha abandi gutahura mu Congereza no mu Gisipanyol kugira ngo na babandi bakivuga bashobora kubona urukundo rw'Imana yatugaragarije bije muri Kristo Yesu bakahimbazanya natwe ngo batavuga ikirundi. Kubera iki rero indirimbo wayise urukundo kugira ngo wumve yuko wotanguza indirimbo ukayita urukundo, icyumviro cyavuye he, byagenze gute? Icyumviro cyavuye muri cya kibazo nanye mvuga namye mfise kuva kera kijanye n'ingene umuntu akizwa kandi n'ingene umuntu ashobora kuronka ingabire y'ubugingo budashira. Icyumviro cyavuye ko mu bisanzwe Imana yaremye isi n'ibiyuzuye byose ari byiza n'abantu ari beza, mugabo icyaha mu nyuma kirinjira mu bintu byari bisanzwe ari byiza Imana yaremye hanyuma kiravyonona. Nyuma yo kuvyonona Imana y'urukundo itegura umugambi muremure wo kuzokwigakana kw'abantu batandukanijwe nawe n'icyaha biciye mu mwana wayo. Rero intumbero y'indirimbo urukundo ni kugira ngo tubwire isi yuko naho ifise ikibazo gihambaye gitandukanije n'Imana canke isi n'abarimo nubwo bafise ikibazo gihambaye cyatandukanyije n'Imana arico cyaha, ko Imana nk'umuvyeyi yarangije gutora umuti w'iyo ngorane yatanze uwo muti ni Kristo, ko isi n'abarimo ico bakeneye ni kunwa uwo muti, ni kwakira uwo muti, ni kwizera uwo muti naho sunde ne Kristo. Rero ndirimbo urukundo iva muri Yohana 3:16 havuga yuko kubw'urukundo Imana akunze abari mw'isi 3:16 gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwo mwizera wese ntazopfe rubi ariko agubwa ingabo budashira. Na iyo ndirimbo yavuye. Ego cyane. Ego Jonas, benshi abaririmbyi b'indirimbo zitazira Imana mu kutanguza indirimbo cyangwa mu kwimvira indirimbo hariho bamwe baririmba bivanye n'ibyo baciyemo, ivyo babona mu kibano canke bakisunga Bibiliya. Wowe wisunga ikihe muri ivyo mvuze? Jewe sinisunga jewe ntabwo nisunga ibyo nabayemo ariko nisunga Imana n'ijambo ryayo, kuko iyo turara mu ijambo ry'Imana no hano honyine dushobora kubona icyo Imana iri tukabona n'icyo yakoze. Rero jewe nisunga ijambo ryayo kuko no guhimbaza yemera kandi kunda ni uguhimbaza gukozwe hisunzwe ijambo ryayo. Abaririmbyi barahura n'intambamyi nkuko bavuze ati nturagira ku rugero rw'uko ushira ku mugaragaro amasanamu. Intambamyi uhura nazo nizihe? Intambamyi misi yose zama ari uburyo, uvuga amafaranga, kuko nubwo indirimbo ari ikintu dushobora gukora rimwe na rimwe ugasanga si ikintu giciye kuzana mwimbo ariko intumbero nyamukuru kumbe n'ubwo ngo abantu bamenye ubutumwa bwiza, mugabo uza gusanga izo ndirimbo zikorwa n'amafaranga kandi ikintu cyose kiba kirimwo gisaba uburyo. Rero kimwe mu bintu bishobora kubamwo nk'intambamyi ibihambaye buba ari uburyo bwo kugira ngo umuntu ashobore gukora izo ndirimbo. Wavuze yuko uri mu ishyirahamwe ryitwa World Evangelization in Our Days. Mu Kirundi wavuga ati ni nko ivuga butumwa ku isi yose muri iki gihe cye muri iyi minsi. Tubwire nkuko watanga ubivuga iryo shyirahamwe rimeze gute, bimeze gute muri rusange? Ishyirahamwe World Evangelization rihurikiyemo abigisha hirya no hino ku isi, ryatangujwe n'umu pastor yitwa Cho Sunguko wo muri Korea y'Epfo. Ririmo abantu batandukanye hirya no hino ku isi. Hanyuma intumbero yacu nyamukuru twese hamwe ni kuvuga ubutumwa bwiza bwa Bibiliya, donc ni kugaragaza kwerekana Bibiliya
nk'isezerano rya kera riba riko ryerekana Kristo w'umucunguzi azoza, donc tubona Imana isezerano umucunguzi azoza, mu isezerano rishasha naryo rihishura umucunguzi yaje kandi azogaruka. Rero intumbero yacu nyamukuru ni ukugerageza kwerekana yuko Bibiliya yose nubwo igizwe n'ibitabo 36 kuko isezerano rya kane 39 rishasha n'27 nubwo Bibiliya igizwe n'ibitabo byinshi, ibyo bitabo byose biruzuzanya kandi bifise inkuru imwe, nk'uko twakwisunga Yohana igice cya 20:31 avuga ngo ariko ibi byanditswe kugira ngo mwizeye ko Yesu ari we Kristo, no kugira ngo mwizeye mugire ubuzima mu izina ryiwe. Rero dufise intumbero yo kwereka umuntu wari we wese asoma Bibiliya yuko Bibiliya ifise intumbero yuko twizera Yesu ko ari we Kristo umwana w'Imana, no kugira ngo tugire ubuzima mu izina ryiwe. Uravuga yuko ari ishyirahamwe mpuzamakungu aha mu Burundi rahafise icicaro canke ishami? Aha mu Burundi rahafise icicaro, reka mvuge yuko rahafise abigishwa bahari, dufise aho dusanzwe dukorera ibikorwa byacu, mugabo cyane cyane kubera ko ari ishyirahamwe uca usanga rikorana n'amashengero. Rero aha mu Burundi hari abantu batari bake basanzwe bari muri iryo shyirahamwe, bamaze kuba barakira ubwo butumwa bwiza kandi bariko bagira uruhare rwo kubishikiriza abandi. Mu minsi heze twarabonye mengo wari wagiye mu gihugu ca Nigeria, wotwibutsa ahanini cyari kikuzindukanye muri Nigeria? Twashoboye kugira urugendo muri Nigeria, intumbero nyamukuru twari dufise yari yo guhurira hamwe n'abandi bigisha batandukanye bo muri Afrika bava mu bihugu birenga 50. Twagomba gusubira kurabira hamwe ubutumwa bwa Bibiliya, dusubire tubwuzire hamwe, tujibwina turabe icyo Bibiliya ivuga kuri Kristo, hanyuma kugira ngo twongere tugire n'izindi ntege zo kubandanya tubwiza ubutumwa bwiza abandi. Intumbero yacu nyamukuru kwari kwigira hamwe ijambo ry'Imana no kurabira hamwe twoshobora kubwira ubutumwa bwiza Afrika. Amashirahamwe nkayo urakunda gusanga yegukira amashengero, iryo giwanyu hari ishengero ryegukira canke ryakira bose muri rusangi rifasha amashengero yose? Ishirahamwe ryacu sinabaho ryo kwishengero ko n'uwaritanguje afite ishengero arongoye ryitwa Gospel Overflowing Church, ishengero ry'ubutumwa bw'umwuzuzo. Mu gihe ishirahamwe ryo ryitwa World Evangelization nowadays itwara ubutumwa ku isi mu minsi yacu. Rero ni ukuvuga ngo ntigegukiye ishengero ariko ritumbire gufasha abarongozi b'amashengero. N'ubutero turavugana mu minota mikeyi nza kandi ndigisha Bubanza, nza kandi ndaduga Bubanza kwigishayo. Ni ukuvuga ishirahamwe ryacu ritumbereye gufasha abarongozi b'amashengero n'abandi bakozi b'Imana bose ndetse n'abandi bizera n'abatizera kugira ngo twese duhize ku kwizera kumwe ko Yesu ari Kristo umwana w'Imana. Tugitangura wavuze yuko uhura n'intambamyi mu mugabo wawe wo kuririmba zijanye n'uburyo, ubwo iryo shirahamwe wewe ntaco rigufasha kugira ngo muri ya ntumbero nyene yo kuvuga ubutumwa bikunde ushobore kuronka uburyo bwo kuvuga ubwo butumwa bimeze neza? Okay, murakoze cyane. Ishirahamwe ico ritumbereye n'abarimo bose ni uburyo bwo gukora ama conference n'ibindi, mugasi mu buryo bw'indirimbo, ariko ni mu buryo bwo gukora amahugurwa y'abarongozi, kuko ndiza yuko vuba cyane no mu kwicumi turatekanya conference nationale izobanga i Bujumbura, izohoza abarongozi bo mu ntara zitandukanye ndetse n'aho Bujumbura. Rero ibikorwa turakora ntiba bitumbere ibijyanye n'iririmba, ariko kuririmba ni nko mu muhamagaro ugize ubuzima bwanje, ariko biratandukanye cyane rwose n'iko turakora cyitwa ubutumwa mu minsi yacu. Usibye ko burya ubutumwa bwo twisunga mu kwandika indirimbo, ariko kandi ntabwo bafasha cyane turafasha muri ubu buryo, ariko intego yacu nyamukuru ni gufasha abandi barongozi kugira ngo nabo bashika kuronka nk'intego byo kugira ngo bakorere Imana neza. Watanga uvuga yuko uri umuvugabutumwa wabiciye mu ndirimbo, umumenyeshamana, ubwo abadukurikira bavuga ati Jonas ni pastori cyane? Jonas si pastori, ndi umuvugabutumwa nkuko natanguye ndabivuga. Yego. Abantu benshi baravuga ati kumbire ngo pastor niwe muvugabutumwa, wo tutandukaniriza umuvugabutumwa na pastor? Okay, reka mvuga yuko abo bose bafise ingabire z'ivyo bakora mu shengero, bose bafise inkuru imwe, baba pastor, baba bigisha, baba bavugabutumwa, bafise inkuru imwe, bafise ubutumwa bumwe, ubwo butumwa bumwe bafise bavuga bamamaza ni Kristo. Rero umupastor usibye ko
ari ujeje kwitaho ubusho bw'Imana canke intama z'Imana canke ishengero ry'Imana mu kurikurikirana mu buryo bwose mu kuriragira n'ibindi no mu kurikingira umuvuga w'ubutumwa akaba umuntu nawe ajeje kuguma agendagenda avuga ubutumwa bw'Imana yandi mashengero n'ahandi hantu hose nta tandukaniro rihari ku muvuga w'ubutumwa no ku mupasitori kuko ivyo bigisha ico batanga ni inkuru imwe batandukanye mw'ibango kuko umwari w'umupasitori akaba umuvuga w'ubutumwa ariko ntibatandukanye mu nkuru bashikiriza. Abadukurikiye kandi basho kwibaza ati Jonas ni umusore ni umugabo yubatse bimeze gute ga Jonas? Ndacyari umusore. Yego. Ariko kumbure sinzi ko byitegurira kuzobuvamo. Ya. Mu bisanzwe Imana yageze ibintu. Iyo umuntu ari umusore cyangwa yari inkumi amenya yuko kandi Imana yageze yuko mu bintu Imana ishobora kumuha ubuntu bwo kugira n'ubwo gwiwe. Ariko hari abavuga ati twokwibera nka Paulo. Ya. Umwe wese agira ashwa kuko Imana uhereye kwirema yaraye umuntu guhitamwo rero umuntu ashobora guhitamwo kuba kugwiwe canke ashobora no guhitamwo kwigumira uko umuntu wese nk'akarero igihe nari hanze nari kumwe n'umupasitori wo muri Morocco Maroc turiko turayaga na mubazi by'umuryango acambwa yuko atubatse abandi bapasitori ko bacha batanga bamara why kubera iki yatanze insiguro ziwe nyene ziwe no uvuga umuntu wese aragira igituma yubatse aragira n'igituma abireka. Ego Jonas kumbure turiko twegereza ku musozo kumbure rero tubwire iryo shira hamwe ryanyu rifise iyihe ntumbero ku gihugu cy'u Burundi narya mufise icicaro hano mu Burundi? Intumbero iryo shira hamwe ya mbere novuga yuko igihugu cy'u Burundi ni kubona Uburundi bwuzura abantu bavyawe n'Imana abantu babigishwa ba Kristo bafise ubuzima by'ukuri buriko burahinduka kandi ico nibaza yuko ni umuntu ntumbero zihambaye gusoma n'ibindi byose kuko igihugu gifise abantu bahindutse abantu bariko babigishwa ba Kristo abantu isho y'Imana iriko iranagurwa mu buzima bwabo abo bantu usanga igihugu gitekanye kiratekana kubera iki kiba kirimwo abantu bafise umutima ugomba Imana wahamiye Imana rero intumbero ya mbere nyamukuru dufise mu gihugu cy'u Burundi nuko dushobora guteza imbere ayandi mashengero y'abizera mu kijanye no gutahura ivyanditswe vyera. Ego rero akajambo kanyuma mu gikorwa cawe cyo kuririmba urabwira iki abariko baradukurikira kugira ngo bagufashe canke bagutere nk'intererano muri rusange? Abariko baradukurikira ubwa mbere turabasaba kudusengera, icya kabiri indirimbo zacu bazisanga kuri YouTube Jonas Praise atunga Imana hama n'izindi vuba cyane gose twiza ko zigiye kubashikira turiko turakora rero ni kudusengera ni kudushigikira umwe wese ko yobihabwa n'Imana. Reka rero ndagushimire cyane Jonas atunga Imana nizera yuko n'ikindi gihe nitwabatumako kugira ngo mutwiganire byinshi mu by'ubutumwa bwiza muzoshobora kwitaba kamukacu. Murakoze cyane tuzobitaba. Nuko rero bakunzi ba PITV aha rero niho turusoreje kino kiganiro twari kumwe na Jonas atunga Imana akaba asanzwe ari umuririmbyi akaba n'umuvuga butumwa wo mwishira hamwe World Evangelization in Our Days twari kumwe mwumvise byinshi reka rero nkuko twama tubikora dufashanye mu kumufata mu mugongo mu bikorwa byiwe yama akora mwari kumwe na Moses Angelo. Bye bye naho butaha kandi mwibukiye kugira subscribe no gusangiza kino kiganiro n'abandi kugira ngo buno butumwa nino ntahe bishobore gushikira benshi hirya no hino kwisi.